tureke kurabira abantu mu ntege nke zabo cyangwa uko bagaragara. Kuko ejo h'umuntu nta muntu umwe ahaza. Abantu bafise ubwenge canke bakurikirana kahise k'abakenyi ba filme bazi Fani kuva 2019 atangura ino kariyeri kugeza uno munsi. Bagende barabe batohoze. Urumva? Batohoze. Batohoze kahise ka Fani. Bamenye Fani wariwe, bamenye na nyine radio wariwe. Amace bagaruka baca inyivyo ducayironka. Ibintu byose muzokwandika pe Abeli ntazobure ikibanza azokiramwo kandi azokine nk'umu acteur principal. Ayo nayo notora. Kubera ko sindishiwa ko Abeli ndi buronkanda mukinisha. Tubandanye. Oya. Tubandanye kuri Sengamiye diamant. Ushatse kuri naba X. Naba X. Nabwo wizera mu bushobozi bwo gukina bwa Abeli. Nabwo wizera mu bushobozi bwo gukina bwa Abeli. Abeli gukina ntavyatse. Okay, izo Chris Onena Mutoni Alvera Muhimbare bakirishe muri filime imwe. Kubera ko twese turabizi yuko izo Chris numu ex wa Alvera. Ubu naho abantu bazi neza yuko benshi nubwo baba badakine kuvyumva. Benshi bazi yuko izo Chris asogana na Onena Mutoni. Sasa rero muri movie imwe. Yohera Yo bula bakuze Sengamiye diganeze gomeze neza mu meze aho mwerere hose turameze neza nk'ibisanzwe kubyamane bya twese ako kuramukana ubuntu bw'Imana kwa bwa buntu bw'Imana rero Christmas yagenze neza Christmas turayishima nyene nkuko ngene yani byari bisanzwe byakwiye yaganeze ko kubakizwa abantu bose bizera Christmas ko mwagize ibihe vyiza kandi n'ubundi anabibutsa ni ntabwo irahera komeza musesagura amafaranga yanyu gusa mwibuke neza yuko ejo muzokinira kuriha amazu mubamwo muzokira kuriha ibibanza mukoreramwo muzaza musanga bamaze kubasohora hanze so kandi nyuma yo bwabona bw'Imana rero kandi ni ndi kumwe na Nyama Choma Nyama Pro igute buta fresh orashima kazi mu bwami bwa Sengamiye nibwo bwami kabisa twakire muri Sengamiye murakoze nyene so by the way ku bantu batamuzi Nyama yitwa Nyama Pro aho gusibirenze ni ngo nta muntu mwegera amenya uwundi muntu yani kuruta umuntu ku giti ciwe so umwanya wa kwaza wisobanure yari ibintu byose busanzwe gukora nyene ibintu myiza bo jewe nitwa mama yanyiserieve papa nyitanzoyikorera yego ndi umwana agira kabiri mu muryango w'abana batandatu yego narize amashure makeya kwiranye naho ngeza yego hama kibindi amanda mu filmmaker okay ndeno musore ivyo birakwiye uri umusore bwabundi ega manu murakuravye umengo urugipapuro akuze ngevye gogorere yaruko rero bakuza Sengamiye nimba ari umujene w'umukobwa yiberenga abora ati ngo Nyama Pro aracari umusore ako gusa abasore bubu baba batandukanye muta kubera ko ari ukuntu usanga naje ndacari umusore oya je nta n'umwana ngira urumva rero ushobora kuba atamwana ugira ariko ugasanga nyene uracari nkuhunya je ndacari muri system muri nuze y'abasore nta mwana ugira oya nta mwana ngira nta n'umugore nigeze yego ariko ukora bipanga nizeye kamemerega urumva nyene urumva uri umuntu udapanga ivyo bintu ugeze mu myaka nk'iyo wanje ubugwayi yaba sasa rero directement guys katugera yani mu kibazo c'amatiku yani vyihuse cyane Nyama Pro uramutse ubishitse rero muri ico gihe ukagira mariage ngira like nizeye ko Abeli wayo umwereza invitation iyo nunamukwera Abeli afise umugore no mukwera afise umukobwa mwiza kandi twenda kunga kwizera namwe bihuriye muri none umuntu afise umuntu no kwera n'umugore gute no mutumira uwo mutumira juste nyene yani mu buko bwawe none bose gato kazanya muri no industry ya filme ndondi ari ikintu abantu benshi bakubahira kuko nivyo uri mu filmmaker kandi ikindi naco ni ngo Nyama ngo ni n'umupromoter ukaraba n'umu influencer ako karukuwe influencer koko yani tugahurije ako mu influencer kubera ko mu influencer ntazi ivyo ari vyo nasanze ivyo narinze atari vyo bivuye kuri abantu bavuga ngo bashaka ba influencer award bakayihera umukinyi wa filime urumva byatumye niba nsanga umengo ico nzi nk'umu influencer none buse gatoya ukuri wo wumva izina influencer wabiyeza muri mwishusho nyabaki je umu influencer mfata ko ari umuntu
donc ni wa muntu akora ikintu yego nyine ukabona impact mu bantu. No kuvuga ni wa muntu dufate nk'ubu Diamond, ni wa muntu ashobora kuja muri shop canke ashobora gukora impuzu parazari nyine yashaka, mugabe nyuma y'amezi 2 canke 3 ugasanga abantu bose bazigiye bazambara. Iyo ni influence rero, ubu niwe bituma influence. Sawa. None Fanny Lavine kandi gisohoka twayigura amafaranga amajana 6. Kwari ukuva umunsi yashize mu maboko yiwe wina kandi sigaye gwa 2010. None se uvuga ko nawo nyene yagize uruko yari urwego runini asa kugira ngo amazi kandi amenyekane. Energy kwiva muri Tanzania ntibidugira rimwe. Igeze kuri 2010 kandi ba Tanzania. Yego. Bivuze ngo rero nibihe nta impact yashize. Yabafashije yarayipromotinze gusa. C'est bizo nyene. Oya. Ko influence no gupromotinga biratandukana. None basi kaje gashimwe wowe wari kugahereza ndi tumupiye pa Fanny Lavine. Oya kaje gashimwe wari kugatwara yaraboneka kuko nta critère zatari bari bashizemo ngo tuzofatirako bari bavuze ngo tuzoraba amavote. Umva nta kindi kandi Mona yarabarusha views yarabarusha amavote na mipro. Mukamaze kugera hariya abasanga babakuyemo. Abo kuko byo twavuye muri festival ducarira muri arena amipro yarahashitse cyo twahavuye nawe ahageze umva azi ko aje mwihiganwa asanga abana mukuye. Ugushaka gusobanura rero ni yuko kiya kibanza Fanny Lavine yafashe yakiguze yakiguze oya kuko nimba bashaba ku mavote amadeni gasanga Mona amwe na mipro bari bamuruta Lavine ariko bamaze gushikariya muri iyo higanwa bagaca bisangani ntabwo bagihari. Ubwo agomba kuba yarayiguze, ashobora kuba atanayiguze bakayimuha ku buntu ariko ico ndico ntiyarayikwiye. None nyamba bose gato basi ni wowe mukinyi wa filime wowe uvuga nti jewe pe uyu muntu je ndamwemera byadanje kuko cyambere na mbere kwanza byarere kuri Abel na Fanny kandi rero ni n'umunsi Fanny Lavine yamera nk'uhuza na Nuzeye na Abel sivyo warigeze kwandika kuri status ivyo acigihe wageze kwandika kuri status avuga ati none nk'aba bantu nibi bintu bakoze nibiki ngo aba journaliste bazoja gute ibiki nibiki bazibuka vyandika ivyo bintu none byace biherangaho onya kugira ngo urushirize kumva nyene yuko ari ibintu bimwe baba badakwiriye. Oya Fanny rega ntiyigeze ahuza na Abel ahubwo ni Abel yashatse guhuza na Fanny. None ko atakimu posting. Oya ariko muri urugo Abel ni pasteur. Abel urugo yaraheze ariko yari pasteur yaramukinishe. None ko umukameramani wa Abel na Abel bakoze muri no filime nshasha ya Fanny sindabivuga izina ko nibandisha yego ko bakoze muri ya filime yabo bagakoresha n'umukameramani wa Abel. Abel nawe yabakoresheje iki? Oya wenda usanga biba bivana wenda bivana ni usanga Abel ari umwana mwiza cyane ku buryo adashobora gutuma nyene profita nyene abantu. Ubwo buntu rero bwo gutiza urugi muri industry ntibukenewe. Oya rega mani Abel ntanza rafisa Abel afisa amafaranga kandi nimba unamaze kubona bandi baza Abel je none dukora amafaranga ni kubera dushonje. Ubu filime twoyiheba ntitwoba ahubwo ntazi ashaka muri filime ntabyazi abona nyene agenda gukina nyene bigaherera abonye abantu batatu baramuhamagaye target abaheze kuyishikira. Uza rero yani uruhigiro urahindukiye neza na neza. Yani kubera ko yani bisa nkaho umengo ni wewe na Nabila. Sije mugitangura gukora ijya movie yanyu engingo so hari gihe uza kumva nkaho umengo ndiko nzana ibintu wonde shoko warigeze kubazwa na hariya anyame navuze ati nibwo bwa mbere Nyama Pro tumwakiriye yani mugambi bwa Senga Media bro. Yani Mutoni ava kwa ariya kwa Abel pe kuburyo amakuru adusumira ni yakene no gushira yani yaramurondeye kandi ugira ngo yize ongeye kandi guhuza abashe gusinya contract ariko akabyanga. Izo nazo Abel gacakomeza kubishinja wewe ngumwamiza kuri status umwamiza kuri profile ngumwamiza biki nyene ibintu yanje nubariko none sigwanje araziyo nakuye telefone yiwanje none ganyama kandi nubwo no foto imbuga nkayishirako namfata ni gwanje yego none nk'ubu ubunya
akanya ko bareka amateko sana reka nyine ndakirengagiza gato yani dusubire aho twari turi kuri je ball ya Fanny Lavine right okay Fanny Lavine yani kuba ujya ngo nuze ko to be honest aje nyivyumva gusa narabaje ati none bashingiye kuki kugira ngo Lavine babimuhereze bavuga ati yene ngo arukuntu yakoze aka video arakoresha amafaranga yiyo mugenda muri mize ibiki nibiki afata bijya bintu zerekeye ibintu bya kera yize kandi abantu pe ngo baranabikunze mwe by'urugo ruri hejuru naco gituma ni yarakwiriye yene kajya gashira Landry promoter wewe icyayi si cy'u Burundi video ntiyayikoreye mu cyayi ntiyayi cy'u Burundi none kubera iki nabo batayimuhaye erega mani Landry promoter n'umwitiranye na Fanny Lavine erega Landry burya ntabwo afise izina ku giti ciwe Landry kuko naco gituma umuntu biraze kenshi ani yihekera inyuma y'abagongo babandi yani baba star ugasanga nyene naco gituma uzosanga no kuri ijya TV yiwe ntabwo azokwigira shiraho umukinyi yani umuririmbyi akizamuka wapi ashango bajya bastare kugira ngo bajya abafana bajya abantu bafana ujyamo bagire Landry we nta zina afise ku giti sawa akorero ka video ko kuvuga ngo yakoze video neza ngo yagize ibiki harimo abantu bajya bakoze video nziza no kumurusha ko man Fanny Lavine rega arakunzwe mu Burundi yabuze none Fanny none yarabustinze yarabustinze oya ashobora kuba atana boosting ariko rega ashobora kuba hari n'ibindi bintu bashobora kuba bafatira ko ugasanga yarabibarusha ariko guta abantu bamurusha zijya vote bambakuyemo kandi arizo bavuze ko bafatira nico kibazo none ndakwaza ikibazo tukirengabanye sivye Ami Pro afise izina rikomeye Mona Award afise izina rikomeye none ni gute wumva yuko unuzeye Fanny Lavine bajya abantu bateguye yani iryo higanwa bo batinya gutakaza Fanny Lavine kuruta Mona Award canke Ami Pro rega nkwereke iki ngenda ikubwire iki kibazo duce gisimbuka cyaba bantu kubera ko uyu mugabo yateguye bino bintu ashaka promotion y'irya radio yiwe urumva niyo yashaka kandi kuba dufashe umwanya turiko turamuvuga ntaco nyene natwari ivyo nukuvuga ngo abantu bafise ubwenge canke bakurikirana kahise k'abakenyi ba filme bazi Fanny kuva 2019 atangura ino career kugeza uno munsi bagende barabe batohoze urumva batohoze kahise ka Fanny bamenye Fanny wariwe bamenye na nyine ya radio wariwe amace bagaruka baca inyizo bicayironka tubandanye oya tubandanye kuri Instagram y'amani ushaka kuri naba X nakira kimeza kubivuga barakuranye baze gutohoza gusa nga banavukana na wawe sawa nyama ukugene ubivuga reka tugisimbuke nta gaso gusa rero uba ko ngabo ariko dati ni tugende guyani guducikumbure kahise kanye ni radio amwe na Fanny Lavine ego aje usanga arabavyara we never know so by the way nyama sasa rero wewe nk'ubu unyuma nakubwiye ati nyama je ndashaka uri umufilmmaker mwiza pe kandi iyo ufashe film mu maboko yawe wewe ubasha kwishikana ku rugezo rwiza ku buryo rero wese yira bakavuga ati je bino bintu ndabishimye byanyabye ariko rero ndashaka muri film yanje jewe ndagwereje amafaranga umukinyi abakinyi nkeneye uwa mbere abo ugomba guhirondera bose sawa pe ariko Abeli ntaburemwa agurije amafaranga yose wamuciye mbere yuko akubwira abakinya akeneyemo ubwo yacaguye ati rero ni Abeli ndamushaka muri no movie ico gihe nukuvuga cyatura bako wenyene acanyerekana Abeli tumushira tukaraba ko hakwiye hama kaza gaki nibisanzwe oya usiwumva ni abayagushire kuko abavuga ati uri mu filmmaker nimba yani ugomba kuba office abantu bazi kwandika bagira ikinyene ibintu nk'ivyo onya ibintu byose muzokwandika pe Abeli ntazobure ikibanza azokiramwo kandi azokine nk'umu acteur principal ayo nayo notora kubera ko sindishiwa ko Abeli ndi buronkanda mukinisha wewe amafaranga ndagukorere movie ama ugaca untegeka n'abantu ngomba gukinira kubera ko Abeli n'umustar nawe nyene nimba ari umustar rero cyo turabako aho gukina hari wenda ari histoire yari sanzwe ihari zoshoboka ariko abavuga ati ivyo muzokwandika byose mushingire ntayo notora none nabwo wizera mu bushobozi bwo gukina bwa Abeli nabwo wizera mu bushobozi bwo gukina bwa Abeli gukina nta byatsi byatari ndakubesha
Nyama. Eka je sindi njyaje wa muhungu. Sawa. Ariko izina arifise. Ararifise. None mu basi abana abakinyi 10. Babagabo. Abeli yoza mu bakangahe? Abeli yoza nk'uwindi. None si wumva. Kwanza n'abagabo dufise bake. Oya none ari muri top. Barari. Ari muri top 10 bro. Arimwo. Ariko mu gihe je wampaye amafaranga gacu ntegeka nuko ngomba kuyakoresha ngo nakategerezwa kubamwe. Narishiwe ko ndi uronka ndamushira. Ntivyokunda ntayo notora. None nyama. Kandi ngize bakuri Abeli gusa. N'ubundi mukinyi ari we wese wantegetse ngo utegerezwa kumushiramo. Ntabona ko ushobora kubona ndamukinisha nayo notora. Nyama. None we neza basi. We na Abeli mufiki. Nta kintu kimwe je dupfa nabera ahubwo Abeli bafise icapfa nanje. Basi ico kintu ubukeka ariko cyatanguye ryari neza na neza. Yakivuze ngo ndamutwaye abaki. Ngo namutwaye abaki. Kandi je nta hantu ufise ndabakinisha. None nyama ufise nickname ukunda kuvuga ati uri yuko very professional. None ku buryo nti nk'ubunya basi Abeli wewe. Aramutse aja akubwira ati nyama ingo akagutelefona. Nyama je ndashaka kuvugana nawe. Yani ibintu byanje je nawe tubishire ku ruhande. Me agaca kubwira nti duhurire ahantu kanaka me aho waboro akaba ari nko kure ugasanga nyene akikujwe n'ibintu yani by'inu bavyita gute ibiti ibiki nta bantu benshi bahaba nyene ibintu nk'ivyo ati niyo ashaka yuko mwovuganira. Woja kugira ngo mukemure ikibazo mwaba mufitanye nawe kubera iki tuja hiye. Kubera iki tuja hiyo kwanza. None Abeli wo butinya ari icambere cyo niyo nshobora ari kuri nanje ndakomeye. Urumva ari kuri cyo niyo nshobora. Ariko kubera iki washaka kutuja hiye. Icyo kintu ngomba kwiga ko mugihe mbona ata kibazo gihari. Je nogenda kwaba hatuje. Avuga ati turakiranye dushiringe nyene ibintu nk'ivyo bintu. Nta kibazo na kimwe je nogenda. Basi nyama wewe kubera kintu wita very professional utomwege kwa mugira mutama je ndashaka kuvugana nawe. Nta kintu ndamukeneye. Nta kintu ndamukeneye ko je. Oya none buryo ugomba kugenda kurondera umuntu kuko wavuze ko utarinjyaye. None ugomba kugenda kurondera umuntu jise kubera ko ari ikintu uwo mukeneye ko. Je ndakurondanya nyine ndagukeneye. Kandi ndazana kugira nti ico nkeneye ni iki. Tugikore gute rero? Ushaka amafaranga ngaya ndayafise cyane nayo mfise. Nidukoze ngaya ndayafise dukore nuko. Okay by the way nyama rero tube mu buzima busanzwe bw'amatiku tunje rero mu kazi kawe nyene yani vyariye. Nyama pro abantu benshi barakunda kuvuga bamwe barakunda kuvuga yuko ni wewe ukoresha amarozi. ngo izonya byatanguriye kuri filme yo muri Nimbari Moria. Ngo igihe cyose ugiye gutanga gukora filme ni ubaza ko gusimbira mu rumonge. None twibira akabanga muze havoro kugira ngo nyene yega natwe twakene gukora amahiti mze. Rumonge mba ngiye kuvuga amashuha. None je bo mwana ngo byo mu rumonge no gusenga. Nyama ko ugiye kuba tumenya nawe muzina rigenda kubona ugenda no. Je ndasenga apana kenshi. Ari kera kwa simu cagiye mwategwa n'amadayimoni. Apana kenshi. Je ndasenga rimwe. Yep. So by the way nyama muri filme zose uwo wageze gukora. Ni ay filme wamushira imbere kwavuga ati je ino filme pe iri mu mafilme jewe. Yani nishimira pe. Mu bijanye ni. Yani muri yani jiste ukuntu uba warayishutinze ukuntu nyene wayitwayemwo n'ukuntu abantu baba barayakiriye. Yep. My life story. Ahubwo nyene my life story kuko mwayihagaritse kuko ntabwo yaheze. Ni kubera ko Alvera yahagaritse gukina film. None ganyama tugiye kuri Alvera Muhimbare nyene. Ko wari yani unovuga nk'ukuboko kw'iburyo kwiwe. Aya. Oya nyama oya reka kuvanga ivyo onya bro. Warigeze kuba ukuboko kw'iburyo kwiwe. Gute mu bijanye ni nyene muri cinema. Kubera iki none wamuretse nyene film akayagarika kandi wari uzi neza yuko irya film ari yamugize icari uyu munsi. Oya nakubwira ikintu. Jewe ikintu nama nakivuza ahantu. Nukuvuga nta munsi numwe nta narimwe Imana izomfashe je nzo kwigera nicara ahantu ngo mvuge ngo urya muntu je namufashije kugera hajya canke ngo
ngo urya muntu ngo yatabajewe ngo ntiyari kugera hano yeah oya kubera ko umuntu akivuka Imana ibimufise ku mugambi cyane gose urumva yeah Imana rero kubera ko idashobora kuza hano kwisi ngo ihure n'abantu nico gituma ikoresha abantu urumva rero wewe igushize mu nzira yiwe urumva yego kubikora ni ngombwa urumva hari igihe mutanabikundere none nkujya namufashije urumva ibyo kubikora ni ngombwa ha mu byanse naho uhura n'Imana wewe nta n'ikibazo abayifitiye kuko Imana yibizi uko isezerano ry'uwo muntu ritegezwa gushika kandi rinaciye muri wewe nyine niko bimeze kumena ijambo ry'Imana urarizi akaboro wavuze ati ngo kubwo Imana idashobora kwizira yani ngucica yani ikikoresha umuntu umugambi w'uwo muntu ayibumfise ko nyene bashi nyene kubako so none nyamapro ubunya ufise ukuntu usigaye reka vera muyimbare tumuveko tunamutindeko cyane ubu unya kuba close kwawe kwanuze kwa nanuze na Mutoni ora na Mutoni yego nyine ubivuga kwiki ubivuga kwiki none ndabivuge kwiki ni kujya kuri profile wavuze ati nizo ngo telefone iba ari gwawo ngo ushaka cyose none mu bantu bose basanzwe bahari kandi ikindi nacyo ni sinibaza ko ushaka kubura umufana wa Mutoni sivye kubera ko yani amatwa asumira uri manager wiwe aya none gashaho oyayiki oyayiki manager amatwa asumira yuko uri manager wiwe none gashaho ni kira manager bose bashira kuri profile abantu baba basanzwe yani bakorera oya ni kubera ko jewe ndakubwire burya jewe nabwiye ko nari njyage canke naza kuvuga umuntu ngo ni kubera ko ahari canke ngo adahari Onera afise umutima mwiza bro Onera afise umutima mwiza kandi n'umuntu aryoshe kubana basi n'umuntu aryoshe kubana ari hambo nyine wewe uzuzunguruka no muri bano bakinyi ba filime bano nyene bano bari hano yego uze wumviriza umuntu afitanye dukokora nawe na Ornella ntabaho bivuze ngo rero kubana neza na jewe niko bibana niko abanye neza nabandi ivyo rero cyabituma rero ni ubasha kumushira no kuri profile bro profile ni kindi kintu ariko ni nkuko ngero babitanga uvuga ngo influence kuntu wayitahura wenda wosanga ariko atari kukuntu nyene wari uyizimwe wenda naje usanga ukuntu naura profile atari kukundi kuboro nyene isi nyene wenda twoba tubihurizako se birashoboka ko profile ni kintu ufuta ugashira ku ikindi ni kintu ushira ku iki donc profile ushira ku ikintu wakunze cyangwa ukunda yego sivyo kandi profile ushira ku ikintu cyiza ntibura gushira ku ikintu cyiza ugura mukunda Mutoni kuko nawe arankunda yego none nk'ubu biramutse bibaye urakeye Mutoni akakubwira ati rero nyamane kubwira ikintu kimwe sije ndashanda kubera umugore yani Mutoni akakubwira ati muyo ndashaka yani akaguterera ivi je ndashaka ko ndakubera umugore nyamari yaje sinovyemera kube man kira muntu wese abakeneye kubana n'umuntu mwiza kira muntu wese abakeneye kubana n'umuntu afite umutima mwiza oya kandi azi no kubana n'abantu nakubwiye urukundo rujya rukundo rwo guterera ivu umuntu urumva rujya rukundo rwo kubana n'umugore mu nzu rujya rukundo rurahera urumva rujya rurahera kuko iyo badahera nta divorce ziba urumva ariko urukundo rwo gukunda umuntu donc ukumva wa muntu wenyene agize ikibazo ukabashoke urumva wa muntu ushobora kubutana mutanari kumwe ariko agize ikibazo wenyene ukavyumvamo urumva ubwo nibwo rukundo rudapfa ruheze none nyama kuri ico kintu nyene cyo kuvuga ati ngo kuko Ornella Mutoni ntabwo ari mushiki wawe oya Ornella Mutoni mwahujwe n'akazi akazi gashaka bagira umuryango ku buryo nyine mutahurana kandi kujya kubusanga umuntu abasha gukomeza ko ari kumwe n'umuntu kenshi ari gihe usanga nyine ivyumviro bigenda bihinduka ku buryo nyine bigashabisha kuri iyo etape bagera ivyimviro bihinduka no kuvuga ngo haba hari umwe muri bo ivyo bintu yavyumvire wanashaka no kuva kera urumva
ikindi kandi abo bantu babarurungana Ego. jewe rero narona ntururungana ntabwo umurungana none numuruta imyaka mike numuruta imyaka ndamuruta oya aranduta yona ndio wacha uri umwana ndabizi wero yuko kiba aranduta kandi imyaka myinshi oya myaka bagaho oya nta myaka myinshi erega byinshi ni kuva kuri 2 kuduga okay so nyama yani muguhereza just exactly ikiganiro cyacu reka yani kadagoze kino kibazo kivugane izo Chris Ornella Mutoni Alvera Muhimbare bakinishe muri filme imwe aboya n'abakinyi beza bose kandi rero nti umekinge sure yuko ibintu okay izo Chris Ornella Mutoni Alvera Muhimbare bakinishe muri filme imwe kubera ko twese turabizi yuko izo Chris ni umu ex wa Alvera ubu naho abantu bazi neza yuko benshi nubwo badaba badakine kubyumva benshi bazi yuko izo Chris asogana na Ornella Mutoni sasa rero muri movie imwe yohera wowe managinga bien igahera neza itanangoye kubera iki rero kubera ko bose ari abanyamwuga wanashaka hari umuntu ariko arakora filme igira isohoke bari mu bose abo kandi hariho n'amasene bahurira hamwe ivyo nibisanzwe bage n'abanyamwuga none burya ubunyamwuga bwanyabwo ubushaze gusobanura nini ubunyamwuga ni kwa kuntu none wera ubunyamwuga ugira wavuze yuko utobukorera yani Abeli ntabwo ubasha kugira ngo kunamushira muri filme kandi wavuze muri top 7 muri top 10 arimo inzira navuze ngo mushiramo Abeli niyo kuba wantegetse ngo Abeli agomba kujamo mbega ngiye nkaraba nkasanga nta wundi wose ndamukinisha nyumva ko nabanda kwiteranije wampaye amafaranga je ndashaka kuzogura umunsi umwe rero na Abeli je ndashaka tuze duhure na Abeli pe kugira tugire igihugu cyose zosaba yani duciringe je this way ego kuko urabona kenshi biba kuri kamera gusa yani muze mucyaro we na Abeli nti yani nzibatumire we na Abeli ugire ntiyoza kubera ko erega no muri lancement twari twamwumvise muri lancement ya Save the Date ariko yari yaduze igiteka Abeli yari yavuye mu Rwanda yari ngaha yabeshe Abeli yari yavuye mu Rwanda yaraha none nyama agutinyira iki cyo bo vy'amarozi bakuvuga ko vyo barizo na amarozi je nkoresha none ni gute oyane ukeka yuko okay basi biramutse bishitse akaza aje ina kibazo na kimwe fisi kuko wavuze yuko utarenjyaja kandi nabe ngo je ntabwo ndi njyaja nyene ibintu nk'ivyo umva ari abantu bose b'intungane buri ahantu hamwe bizuze bari bisanzwe aje jewe na kibazo na kimwe je mfisi erega nyamo uramukeneye Abeli na Abeli wenda ashobora kuba gukeneye mu buryo kanaka oya bono je sindamukenera Abeli nta kintu kimwe ndamukeneye ubyemeza ifise mani wowe bukura kwa so wawe cyangwa baba wawe oya ndamukeneye piki kano kanya okay kuko erega ukenera ikintu urumva ni kuvuga mu Congereza niho bisobanutse yego to want na to need biratandukanye urumva ikintu urushaka urumva and kuri want ikintu ubushaka ni cya kintu urakironka ukironse sawa unakibuze sawa mugare ikintu ukeneye utakironse urapfa nikiye kintu rero urigire ukenera yani urigire ukenera yani ukikaguhungabanya ndakibuze ukakibura ndakibuze yego none wewe ubura nk'amazi ukamarinda utanyweye amazi ukabandanya uba akajambo kamwe ko indura ubuzima bw'umukozi wa Senga Media akajambo kamwe cyo guhindura ubuzima jewe ikintu ca mbere no babwira nuko abantu bakunze Save the Date season ya mbere tugiye gukora season ya kabiri kandi vuba cyane kandi nudukosa twabaye mu ya mbere tujya twose bagiye baravuga nyine twarakosowe mu ya kabiri kizo ari igikorwa ciza kandi bazokwishimira kandi bazoryoherwa
kuko harimwo n'abakinyi beza kurushaho nashaka ni ya mbere. Sawa, akajambo rero kabwiye kuhindura umukozi wa Sengamiti. Akajambo kuhindura ubuzima no kuvuga yego. Reka ndababwire kano kantu. Urabona ujya uyu mukire wa Alibaba Jack Ma yaprinde inshuro nyinshi urumva nyinshi kugira ngo yige muri university yo muri yitwa Oxford. University baramwankira urumva baramwankira bivanye nuko n'uburyo yagaragara nyene kwa kuntu ushobora kubona umuntu ntumwiyumvemo cyangwa ukabona asa n'imbobo. Ariko wibaza ico gihe iyo ba Oxford yari izi ko iriko yima ishure Jack Ma uno munsi umukire wa Alibaba bari kumwimya ishure. Bivuze ngo tureke kurabira abantu mu ntege nke zabo cyangwa uko bagaragara kuko ejo h'umuntu nta muntu umwe ahazi cyane gose. Kuryama ni bya twese kuramukana ubuntu bw'Imana, kubera bwa buntu bw'Imana rero famille tureke gucira abantu urubanza biva no ngene bagaragara, kubera ko ejo hanje ejo hawe nawe ubwawe ntago hazi. So ciao ciao, peace.